ngire nongere ndamuhimanuro Kagame ndamugabisha mu misiza Kagame u Rwanda araruta mukaga mu misiza yavuga atari yakure cyane u Rwanda araja kugwinza mukaga kandi abene gihugu b'u Rwanda bazicuza kugira president mubi nka Kagame bazovuga ati yo tumenye itwari kwemera ko Kagame abantu twara ka president wacu u Rwanda babwiza ukuri umututsi ari mu Rwanda umuhutu ari mu Rwanda mwese murabene gihugu bo mu Rwanda nimwemere ko president Kagame abinjiza mu kaga u Rwanda babwira Amerika nta hantu namwe yigeze inanirwa Amerika ntiyananiwe muri Somalia uno musi leta ya Somalia iri ku butegetsi Amerika yaranesheje Amerika ntiyananiwe muri Libya uno musi Libya yashizeho umupresident ishaka imukuraho Gaddafi kandi Gaddafi ukuntu yakuweho murabizi muri Iraq ubu Iraq iriho umupresident yashizweho na Amerika akora ibyo Amerika ishaka Saddam ntakihari rero Amerika winjiye konfli na Amerika ntivyoroshe hayo umwigeme aserukira leta ya Kongo mu biganiro kandi ni nawe yareze yatanze ibirego ku Rwanda arega u Rwanda mu nama ya Geneva ya ONU muri Geneva uyo mwigeme n'umwigeme abyibushe w'inzobe ku bantu musanzwe mukurikirana amakuru za BBC n'ahandi bikunze kuba mumubona canke ijwi rya Amerika canke DW bikunze kuba mubona uwo mwigeme abyibushe gutya akunda kwambara amarinete afunga ibishasi inyuma w'umukongomani mugabo uwo mwigeme yabaye mu bihugu cyane bya Amerika n'ibihugu no mu Bwongereza no ngo uwo mwigeme arashobora kuvuga neza igiswahili arashobora kuvuga neza igifaransa arashobora kuvuga neza icyongereza cyo bituma ibirego vyiwe arega leta y'u Rwanda bishika aho byategezwa gushika kuko arazi kuvuga neza icyongereza kandi arazi gutanga ibirego neza mu cyongereza arazi kuvuga neza igifaransa kandi arazi gutanga ibirego vyiwe mu gifaransa arazi kuvuga neza igiswahili ndimi nyinshi arazi zo mwigeme kandi no mwigeme nu Gisekedi yizera cyane nico bituma Gisekedi yamuhaye guhagarara runo rugamba rwo kurwana n'u Rwanda nayo mushaka no mwigeme ni aruhagarara no rugamba mukunze kuba mubona no mwigeme rero no mwigeme hamwe nuko yatanze ibirego muri ONU Geneva agatanga ibirego mu nama nkuru y'amareta ya Europe agatanga ibirego muri Amerika nico gituma bijya ibihano byose mu Rwanda ibi bihugu byafatiye u Rwanda ibihano byose mu bihugu byafatiye u Rwanda ni ibirego byatanzwe n'uno mwigeme kandi uno mwigeme biboneka neza ko ari umuntu yizerwa cyane na ONU ibirego atanga bakoze amatoza basanga ari by'ukuri nico gituma ubona babikorera ibirego byose yatanze uno mwigeme ONU yarabishize ko akoro iremeza ko ari by'ukuri kandi ikisaba ko ibihugu byose bifatira ibihano Rwanda kandi urabona ko ibihugu nka byose byamaze gufatira ibihano Rwanda ibihugu nka byose bya Europe igihugu gisigaye n'Ubufaransa cyonyene mugabo Belgique Ubwongereza ibihugu byose bya Europe dukuye mu Bufaransa byose byaramaze gufatira ibihano Rwanda mu bihano bafatiye u Rwanda bazi ko atazahabu nimwe u Rwanda rwemerewe kugurisha muri Europe kuko Kagame yiba inzahabu muri Kongo amaze kwibijya nzahabu agacija kwishora mu bihugu bya Europe agacavuga ko ijya nzahabu ayikura mu gihugu ciwe mu gihe mu gihugu ciwe ijya nzahabu atayiri u Rwanda nta nzahabu rufise buryo Burundi burusha inzahabu u Rwanda muri histoire y'u Rwanda bize histoire y'u Rwanda ni mumbwire ni inzahabu yitwa korota mu Rwanda irahari kopa mu Rwanda irahari korota mu Rwanda irahari izindi nzahabu iba muri Kongo mugabo zishitse mu Kigali agaje zitransport agajitwara Nairobi zikaja zigishitse muri Europe agacandika ko ngo made in Rwanda ngo ni inzahabu iva mu Rwanda mu gihe ari inzahabu yiba muri Kongo rero bamaze gutohoza bamaze kumva ibirego by'ujya mwigeme yatanze hama bagakora amatohoza bagasanga ibirego yatanze ujya mwigeme ni iby'ukuri baca bavuga toke ntidushobora kugura inzahabu y'umusuma kuko twe ntiturabasuma kuko tumaze kuba tugura inzahabu y'uno musuma Kagame bizoca byitwa ko natwe turabasuma no kugira ngo twiyeze dutegerezwa kumufatira ibihano kandi tumubuze kudanaza inzahabu Europe Union ubumwe bwa Europe ni bihugu byinshi
bace bafata ingingo bakoze inama nshinga amateka z'ibyo bihugu zarahuye zirakora inama shiranganji z'imigenderanire z'ibyo bihugu zarahuye zirakora inama zirakonkliwa ziratanga conclusion ko kizira kikazirizwa ko inzahabu ivuye mu Rwanda kuko Rwanda nta nzahabu bafise nizo biba muri Kongo nta nzahabu nimwe ivuye mu gihugu cy'u Rwanda yemerewe kugurwa muri Europe mu gihugu na kimwe cya Europe iro conclusion barayisinya kandi gushika no munsi kuva irya ngingo ifashe nta nzahabu nimwe ivuye mu Rwanda igurwa muri Europe mu bihugu bya Europe urazi ko ari byinshi nta nzahabu nimwe. Ikigira kabiri Canada bivugwa yuko Canada zijya appareil za protection ziri ku butaka ziri mu burere bw'u Rwanda arizo ziza zigafata amafoto muri Kongo zigafata amafoto mu Rwanda no mu burya burere bwose kandi nizo ziproteja ibigwanisho kwinjira mu butaka bw'u Rwanda. Izijya appareil nini twara zose ego hariho appareil z'Ubufaransa n'ubu ziracyahari hajya ku butaka bw'u Rwanda mugabo hariho appareil nini cyane yavuye muri Canada. Igihugu cya Canada cyahaye appareil nini cyane u Rwanda iri hajya hejuru mu karere k'u Rwanda kandi Kagame ibindi ko ndavuga arabizi. Urashobora kumbaza ati none ibi bikoresho Kagame amafaranga yabiguze yayakuye nuko mu Kagame amaze kwiba inzahabu muri Kongo zijya nzahabu hari habo bakaba urazi ko isoko nkuru y'inzahabu ku isi iri muri Canada. Kya gihugu kiragura inzahabu no mu Rwanda inzahabu barazigura muri Kongo mugabo isoko bajya badandaza ro mu bihugu bamaze kugura zijya nzahabu aho baja kuzidandaza isoko nkuru y'inzahabu ku isi yose iri muri Canada n'abaguza tunga bagura inzahabu ku isi yose bafise ajya amakampani y'inzahabu arimo za Kasiya n'andi bazahabu mu makampani manini ajya amakampani yose n'ayabaguza tunga baba muri Canada. Bamwe usanga ari abayahudi abandi n'abarabu abandi n'abahindi ariko harimo n'abazungu ariko ni bake ariko benshi n'abahindi n'abayahudi nibo bene ajya amakampani urumva. Rero iyi raporo kandi biciye ku mushiranganji w'ibigenderanire wa Amerika urazi ko izi raporo za Europe zashikiye leta ya Amerika nayo irakora amatohoza isanga izo raporo n'izukuri ko Kagame y'inzahabu muri Kongo ari nacyo gituma atanga raporo ku bayimushira 3 aricyo gituma abasirikare b'u Rwanda babonetse ku butaka bwa Kongo ari benshi aricyo gituma abasirikare b'u Rwanda bafasha abayimushira 3 kujya kwica abakongomani babaziza ubutunzi bwabo arizo zahabu zabo bica bituma rero Amerika icishavu Trump arashavura acatira umushiranganji w'ibigenderanire kuvuga urazi umushiranganji w'ibigenderanire wa Kongo umushiranganji w'ibigenderanire wa Amerika yamaze gutangariza ibihano u Rwanda murabizi no kuri BBC amakuru yaravuzwe kuri DW yaravuzwe ko Amerika ubu iri kubiri n'u Rwanda n'umwansi w'u Rwanda Amerika kubwizinge sombi za Kagame na leta ya Kagame akora mu kuja kwica abakongomani bazize ubutunzi bwabo kubw'inda ndende indambi. Ntushobora kubaka igihugu cyawe ku butunzi wibye hanze kugira ngo wubake igihugu cyawe giteze imbere nuko wewe nyine mu cyo gihugu cyawe nuko utogira ifise inzahabu. Hari ibihugu byateye imbere bitagira inzahabu. Dubai nta nzahabu bafise, hari mu bugaragwa mu bihe bya kera twikukira Dubai hari mu bugaragwa ngabo bivanye n'abarongozi beza bonyene bari yunganije barakora cyane baregeranya ikori barubaka ibihugu. Uno munsi Kigali ntiwe yegeranya na Dubai kandi nabwiye ngo Dubai yibye inzahabu n'ahantu na hamwe nta kintu na kimwe yibye hanze. Iyo nyene yayiroganije bivanye n'ubukene bari bafise bavuga ati okay reka bivanye n'uko dukenya atacyo dufise reka rero dukore cyane twegeranye ikori twubaka igihugu cyacu. Ngo nabwire Kagame ndamugabishije Kagame ntushobora kubaka igihugu cyawe ku butunzi wibye mu gihugu cy'ikibanye ntibikunda kuko iyo tiyo ubwo butunzi buvamo umunsi bayikase bakayihindura urabwira canke bakayugara valve yiyo tiyo bakayugara urabwira niwo munsi wewe n'abanyarwanda muzosha mucwa n'inzara. Aya makonflikt uyikura zitanguza na za Tanzania uno munsi General Kabarebe azomukwegera Kagame utabujije General Kabarebe kuropoka azomukwegera General Kabarebe uno munsi mwatanguje conflict na Malawi
Malawi irakora igisirikare muri Kongo, mutanguza konfli na Afrika y'Epfo konfli zisa n'izatezuwe, mutanguza konfli n'Uburundi, Burundi konfli zisa n'izatezuwe. Ubu rero mwatanguje konfli na Tanzania ntimuyigereranye nka Kongo, Tanzania ntimugereranye n'Uburundi. Kongo irashobora kubugarira ubuzima bukabandanya, Uburundi burashobora kubugarira ubuzima bukabandanya. Ngo rabwiye umunsi Tanzania yabugariye imbibe, kandi ndamugabishe Kagame, uyu General Kabarebe utamwirukanye muri leta yawe azokwegera kaga. Uyu General Kabarebe utamwirukanye muri leta yawe azokwegera kaga. Ejo bundi numvise ariko araropoka avuga ko Tanzania ari umwasi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Tanzania ni umwasi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibitoro byose mukoresha bica kuri poro y'i Dar es Salaam. Ibidanazwa byose abaguzatunga b'Abanyarwanda barangura i Dubai, barangura mu Bushinwa, barangura hanze, bica kuri poro y'i Dar es Salaam. Uyo muntu agufasha ku rugero rungana uko umwita umwansi ukamutuka. Uno musa wa shoferi baba Tanzania bariko barahura n'ibibazo ku butaka bwa Kongo, bariko barahura n'ibibazo mu Rwanda. Abasirikare baba Tanzania muri ko murabasuzugura mu wapi. Hari amaklipe yose yerekana ku Rwanda rwatanguje intambara na Tanzania ya diplomasi. Urabwiye Tanzania igahitamo kwinjiza intambara ya diplomasi n'u Rwanda. U Rwanda ruzohura n'ibyago bikomeye. Ubu nyene Tanzania yo cyagara urubibe rwa Mutukura. Urabona ko ubundi rwamaze kugara urubibe rwa Kanyaru ntajya mu Rugombo. Ubu Tanzania yo cyuga turugaye urubibe rwa Mutukura, frontier ya Mutukura. Turugaye ikirere cya Tanzania. Nta ndege rimwe ya Tanzania yemerewe guca mu karere ko, nta ndege imwe y'u Rwanda yemerewe guca mu karere ka Tanzania. Nta poro nimwe yinjiza urudandazwa mu Rwanda yemerewe kugurwa, bakugara aba Tanzania. Urabwiye Kagame abene gihugu bazokora imyigaragambyo bakure ku butegetsi, kuko ubu abene gihugu ntazemera gupfa ngo bicwe n'inzara, imodokari ntizigende kuko ibitoro byose niho bica. Benzine zizo ndege za Air Rwanda, ibyo bigwanisho byose ayo maburende n'izo modoka zose za gisirikare zinywa igitoro, zinywa amazi. Igitoro niho mugicisha. Urabwiye uyu General Kabarebe azokwegera kaga. Kagame azokwegera kaga. Biroroshe kugira na konfli n'u Burundi, biroroshe kugira konfli na South Africa y'Epfo ni kure, nta rube muhana urubibe. Afrika y'Epfo kure, Malawi kure, nta nyungu nini u Rwanda ruronka muri Afrika, biciye muri Afrika y'Epfo. Mugabo ndabwira nimba mufise icyo mwubaha nico mutinya, nubwo Tanzania icyo barasa ikabafatira gusa ibihano byo kubugarira akarere n'imbibe na Paul Braza Kagame. Urakuga ku butegetsi bimwe bibi, kandi igihugu cyose uzojamo Amerika izokigufata, kuko Amerika igihugu cyose urimo. Ntubona uno munsi Museveni araguhenda, General Muhozi arabahenda ngo ariko arabasutena, ngo arabakunda, ngo haranira abatutsi. Urabwira uyu General Muhozi ariko arabahenda. Uno munsi Amerika yo gufata ibihano. Wibuke ibyashikiye Zimbabwe, narigeze kubikubwira mu minsi iheze. Wibuke ibyashikiye Zimbabwe yarugariwe imbibe. Amerika itegeka South Africa, itegeka Namibia, itegeka Lesotho, itegeka Swaziland, itegeka Zambia, itegeka Malawi, itegeka Mozambique. Ibihugu byose biri ozaranturu ya Zimbabwe. Amerika yarabitegetse yambye ati okay, uhere no munsi mukuguru rubibe narumwe gwinjira muri Zimbabwe. Ibihano kwafatiye Zimbabwe bizoca bibasubira mukiyende mukuguru bikirere cy'indege yose ya Zimbabwe. Ibihano byose byafatiwe Zimbabwe bizoca bihura n'igihugu cyawe. Urabwira South Africa mu mwanya nyene yaciye ugara imbibe, Namibia ugara imbibe, Angola ugara imbibe, Lesotho ugara imbibe, Swaziland ugara imbibe, Malawi ugara imbibe, Zambia ugara imbibe, Mozambique ugara imbibe. Ibihugu byose bikikije Zimbabwe birugarira imbibe, kandi suko baha Zimbabwe barayikunda, ariko batinye ibihano bya Amerika. Urabwire Kagame raba entere y'igihugu cyawe, raba mbega izi ntambara zo muri Kongo, izi zahabu biba muri Kongo, n'ibibazo u Rwanda rugiye kwinjiramo kubw'ibihano by'isi, mbega n'ibyahe bifise uburemere. Urashaka gupima uburemere ukaraba mbega iyi nzahabu niba muri Kongo
noneho bamaze no kukugarira amasoko yose y'inzahabu. Urumva Europe yose niyo wadanaza inzahabu bamaze kukugarira n'inzahabu wibye muri Kongo ntiwemere kuyidandaza muri Europe. Canada no munsi niyo soko nkuru, niho hari soko nkuru y'inzahabu ku isi. Winjire bamaze kukugarira, urabona ko Canada yamaze gutangaza ibihano n'u Rwanda. Urumva Amerika yamaze kukugarira. None iyo nzahabu wewe Kagame ushishikara wiba muri Kongo, iyo nzahabu uza kuyigurisha hehe? Uzoyishira muri stock ibore. Raba je ndabona ko inchigira akamaro ariko wobwira uyu Colonel Nanga n'uyu mpuzenya uyu muvugizi wa M23 na Wiringoma, ukababwira kumviriza mw'abagabo ibi bintu tubivemo. Nabahaye deal yo kumfasha gutera Kongo kugira ngo twibe inzabo tuze turagabura amafaranga, mugabo iyi deal inciye mu mazuru. Reka tubivemo mugaruke ku butaka bw'u Rwanda, kuko kwishikana bazi ko aba bose nakudondaguriye bose sentare ya Kongo yaramaze kubacira urubanza, sentare ya gisirikare ya Kongo yaramaze kubacira urubanza mu gupfa kugufungwa guherayo aba bose. Rero nta numwe ashobora kwishikana kuri leta ya Kongo, yishikanye gusa ni mu mpimba. Rero icyo ushobora kubafasha Kagame mu kubaproteja, urabwira ati ibintu ni mu bivemo mugaruke mu Rwanda. Niba uzobinza mu gisirikare cya RDF biragusha, uko uzobigenza ni uzobibona. Mugabo uvuga ati uhereye uno munsi leta ya Kongo ni mushikira ubutaka bwanyu, turabivuye mubivemo. Mutabivuyemo ibi bintu Kagame urahura n'ibibazo mwene data urinziza ikibazo cy'u Rwanda mu kaga gakomeye, abanyarwanda barinziza mu kibazo gikomeye mutazoshobora kukivamo. Uno munsi Zimbabwe itarafatirwa ibihano mu bihugu bya Afrika bitunze cyari kimaze gufatirwa ibihano. Zimbabwe cyaciye nk'ibihugu mu bihugu ubu bikenye bya Afrika, bikenye 10 bya nyuma bikenye mu bihugu 56 Zimbabwe irimo. Zimbabwe abene bihugu binjiye mu kaga gakomeye binjiye umwana Mugabe. Urabwira Mugabe abene bihugu aramubwiye ati muta ibibazo twigijemo birahagije dezereta. Mugabe acha dezereta, Mugabe amaze kudezereta hinjira uwundi. Urabwira ukishinga uhagarika izosi uko mantaza iryo zosi ryawe Kagame, urabwira uzodezereta udahaswa. Kandi ni wa dezereta igihugu cyose uzojamo wazogufata. Amerika izogufata. Amerika ntinaniko. Amerika yafashe Gaddafi ifata Saddam. Wewe urarusha ibigwanisho Gaddafi wa Mugabo. Ubu Rwanda hari ibigwanisho, hari budget ya leta irusha Libya yimbi gitoro. Yari ifise igihugu muri Afrika cyari igihugu gitunze cyane muri Afrika. Ifise ibisima by'igitoro Libya, ibisima ifise ibisima by'igitoro Libya yimbi gitoro kidanganitse. Gaddafi yahembe ibishahara minini n'abasirikare. Gaddafi yubakira umusore atagira amafaranga. Leta ya Kongo, leta ya Libya yaramubakira inzu ikamushiramo ubuyaga nkuba ku ntwaro ya Gaddafi, ikamuhemba umushahara. Mbere ushaka kurongora baragutangira n'inkwano, baraza gukwera. Leta yaragukwera muri Libya. Nta mwene gihugu numwe yari yabayeho ubuzima bugoye. Mugabo Amerika imaze kwinjiza ukuguru iramukuraho Gaddafi yinzizaho uwo bashaka. Urabwire Kagame wewe nta gisirikare, nta ndege wowe ufise ziruta indege Gaddafi yari afise. Nta bigwanisho wowe ufise biruta ibigwanisho Saddam yari afise. Urabwire Saddam havuye Amerika, igihugu kigira kabiri cyari gifise ibigwanisho byinshi yari Iraq. Havuye Amerika, igihugu kigira kabiri cyo muri Afrika cyari gifise ibigwanisho cyari Libya. Kandi wibuke ko Gaddafi yari umukoloneli, yari umusirikare, yarazi. Kandi ibigwanisho byinshi barabyikorera muri Libya. Ibyo batuma ko hanze byari bike, mugabo byinshi barabyikorera. Wowe mu Rwanda urakora ibigwanisho, mu bwo kugarira isoko ryose ry'ibigwanisho, ibyo bise byose bakabiturira. Wokora ibigwanisho wowe Kagame. U Rwanda murafise technology ukora ibigwanisho. Oya, Libya barabyikorera. Iraq ibigwanisho barabyikorera. Nubu ubumwe bw'abarabi ibigwanisho bya Jordan, ibihugu byinshi ibigwanisho barabyikorera. Urabwira Kagame ntuhendwe na Qatar. Ubu ndiko ndabona uri kuragira n'imigenda na Qatar. Umviriza, wumvise isi gufatiye ibihano. Nta ndege, nta kirere na kimwe wemereye gucamo.
niyo Qatar no munsi ntizokwemera gufatirwa ibihano kuko Qatar na Amerika bafitanye imigenderanire myiza. Ntizokwemera gufatirwa ibihano na Amerika ku bwawe we Kagame, bazoguhinduka. Rabi byashikiye Zelensky Ukraine, rabi byashikiye Ukraine baramuhenze ngo tuzogusutena. Mugabo rumaze kugera nako bose baci babisira babigirwa inyuma. Uno musi ngo bavuga na Kivu capital nkuko tuvuga Kigali yarabomowe isa na Gaza. Kujya ubona Gaza niko Kivu capital ya Ukraine imeze no musi. Kagame iyi ni mburi ni nk'ubuhanuzi niko nakurungikira wa mugabo. Ibi simba kubivuga ko ndopoka Jeff's experience mu bintu ndiko navuga, kandi nta gwankunda gufiseho. Ndashaka ko abanyarwanda baba mu mahoro, babe mu mutekano, ubuzima barimo biberemo mu mutekano. Reka kwiza igihugu mu kaga, reka kwiza abanyarwanda mu kaga, ngo intambara ntacyo, ibihano n'intambara nta kintu na kimwe, nta nyungu n'imwe bizozanira igihugu cy'u Rwanda. Kigali no munsi waza kwiruta Kigali iruta Tripoli ya Gaddafi yari yubakitse, yarimo ibintu bikomeye, amamera, amatreni biki. Tripoli yarabomowe mu ndwi imwe isigara imeze nka Gaza. Wa mugabo uze wumva ino n'imburi n'ubuhanuzi bukuje ko uze wumva. Uri kwatanguza conflict na Tanzania. Tanzania is not your level, my brother. Tanzania is not your level. Urashaka gukina n'u Burundi ugakina na Kongo, urashaka gukina n'Ubuganda, urashaka gukina n'igihugu cyacu cyose, ubwo si Tanzania no bwito kurasa wewe ikavuga ati tumurase beka mfatire gusibihana ikugara akarere nkuko ubona u Burundi n'u Rwanda na Kongo bakugariye akarere, ikakugarira imbibe amafrontiere hajya zanuze za mutukura hajya bakakugara bakabroka bakugara uburere bakakugarira Paul mu Rwanda murapfa. Ano na inefu tusa mu Rwanda murapfa, mu ndwi murapfa kuko igitoro cyose mukoresha ayo maburende, izo ndege za gisirikare wiyemera ko ayo maburende, izo pick up z'abasirikare n'abapolisi zose ziri igitoro gica kuri poro ya Tanzania ya Dar es Salaam. Urumva ibyo kujya byose mukoresha mu Rwanda biva hanze bica kuri poro ya Dar es Salaam. Ibidandazwa byose impunzi eka byose uzi ibidandazwa byose biva hanze mukoresha mu Rwanda. Urazi ko mu Rwanda atabintu muhingura mwebwe nyene mufise muhingura, byose biva hanze. Amamodokari n'ibindi byose biva hanze, kandi ikori rigufasha we kubaho no kurihembe bishara y'abasirikare n'abapolisi riva mu bidandazwa byinjiriye ku butaka bwa Tanzania. Ubu Tanzania uri kuratanguza conflict na Tanzania. Wa mugabo ndakugabishije nubwo batokurasa bakagufatira ibihano gusa nka kujya ubona ko ngo yagufite ibihano mu Burundi, Kagame urapfa kandi abene gigura ko imyigaragambyo bagukure ku butegetsi, bagukura ku butegetsi barakura ku butegetsi bimwe bibi kuko abene gigura n'uwo abasirikare bariko bagusutena kuko bakironka ibishahara, abapolisi bariko bagusutena kuko bakironka ibishahara. Uno musi umupolisi yobura umushahara, umusirikare akabura umushahara, urabwire bonyene ntibazokuyicira, ntibazokubita kudeta. Abo basirikare ba colonel bazokubita kudeta bashireho umuperezida babona ko ashobora kubakura ku ibyo bihano. Umuperezida azogenda asaba ikigongwe avuga ati uhereye no munsi dusubira kwinjira muri Kongo, abaye bishaka dusubira kubasutena Kongo nishikira ubutaka bwayo. Umuperezida bazoshiraho umuperezida atuma u Rwanda rufinjira mu kaga. Uno munsi abo bose ubona bariko barakuvuga neza nuko ubugari ucinjira mu kanwa. Umunsi ubugari byanse ko aravyo muri stoke nta bushaza buriyo, aravyo muri stoke nta mavuta ariyo. Nuwo munsi bazoca urabwiye nta mututsi nta muhutu bazinjira mu barabara bose bakwirukane Kagame bakure ku butegetsi. Ndakubwiza ukuri nyimba mbeshi reka Amerika guhagurukira uno munsi no mwigeme umenye ko ibihano byose wafatiwe byatewe n'uno mwigeme. Uno mwigeme niwe Gisegedi yizera ahagaye team ijejwe kwataka u Rwanda mu biganiro nababwiye DJ Niva, raporo zatanzwe n'uwo mwigeme. Ubumwe bwa Europe raporo zatanzwe n'uwo mwigeme, Amerika raporo zatanzwe n'uwo mwigeme, Canada nuko nyene ibihugu byose byamaze kubafatira ibihano Rwanda raporo zatanzwe n'uwo mwigeme. Uno musi rero
Gisekedi yamaze gushiraho itimu. Izi nkuru sizo nkura mu mutwe ni nkuru zatangajwe ni radio mpuzamakungu yitwa BBC ifise ikicarira i Londres mu Bwongereza, iyo mwita London mu Bwongereza. BBC nitanga amakuru y'ububeshi, raba ibiganiro vya BBC murabona no makuru. Itimu nkuru ihagarariwe n'uno mwigeme iri muri Amerika, yahuye n'itimu ya Trump, bariko bariga ukuntu leta ya Kongo ihabije leta ya Amerika binjire nyezina ku butaka bwa Kongo. Urabwiye Amerika yinjiye nyine nyezina ku butaka bwa Libya, ivyashikiye Gaddafi mwarabibonye. Amerika yinjiye nyezina ku butaka bwa Iraq, ivyashikiye Saddam mwarabibonye. Kagame mwene data ndakugabishije, n'amazi aratinye ifu. Ibi bihano byonyine aho bigeze byari bikwiye ko utuburu kandi bugatoke aho na harahagije reka sabe imbabazi ndabivira. N'ubu icyo shobora gukiza Uganda ndadasubiye mu gushika no munsi, icyo shobora gukiza Uganda nuko Kagame yoronka batama b'u Rwanda bajya batama bashobora guhanwa Kagame akumva mu mushikire ku kirimba mugire muta sabe imbabazi. Biciye ku mushanganje w'igenderanire naje muri Geneva sabe imbabazi, aje muri Europe mu bumwe bwa Europe asaba imbabazi, aje muri Amerika asaba imbabazi, aje muri Canada asaba imbabazi, aje muri Afrika y'Ubuseruko muri SADC muri EAC asaba imbabazi, aje muri SADC asaba imbabazi. Ibyo byonyine nibyo bishaka gukiza u Rwanda. Avuga ati okay, twaramenje twarinjije ibigwanisho muri Kongo, turaja kwiba Kongo, twaribye ubutunzi bwinshi bwa Kongo, turasaba imbabazi. Ubujerumani gusaba imbabazi si icyaha. Wibuke ko Tanzania no Bujerumani bigeze kugirana konflikt nini cyane ejo bundi ku ntwara ya Magufuli. Ubujerumani bwarasabye imbabazi Tanzania, baravuga ati okay, twarabivye ubutunzi bwanyu, twarabivye inzahabu yanyu, impamvu yo kubakira treni ko kubakira ya treni, vision ya iva Dar es Salaam gushika Kigoma, vision yacu kwari kubiba inzahabu, twarabivye inzahabu kandi twabivye inzahabu nyinshi, n'ubu zimwe ziracari muri stock, turasabye imbabazi. Leta ya Tanzania ivuga ati okay, ko mwatwivye rero muvyemeye, reka rero muturihe. Sinzi ko barabarishe, sinzi ko niyo barabihagarariye bakarabari hasinzi, ariko barasabye imbabazi. Ubu rero Tanzania n'Ubujerumani bafitanye imigenderanire myiza. Urumva imbabazi zonyene iyo wemeye icyaha ugasaba imbabazi nico cyonyene gishobora kukweza ukemerwa mu makungu, kandi usabye imbabazi urihana kubivamo. Uravuga ati uhereye no munsi ndihanye sinisubira kwinjiza abasirikare mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Kongo, singisubira kuja ku butunzi bwa Kongo, singisubira. Urihana kuja kwa padiri cyangwa kwa shehe cyangwa kwa pasiteri, kwatura uratura, kuko isi yose no munsi. None ubu Rwanda ni gikushobora kwemeza abakungu ko utiba Kongo, kudatera Kongo, mu gihe abasirikare bawe babonetse ari benshi ku butaka bwako kandi bamaze gupfira muri Kongo. Abasirikare bawe uniforme zabo ziri kugera ku Rwanda na nimero matricule ziravyerekana, bamaze gupfira ku butaka bwo Kongo benshi, kandi niyo nyene izo si raporo zakozwe na Kongo cyane na SADC cyane na Afrika y'Ubuseruko, ni raporo zasomwe muri ONU muri Europe i Geneva, raporo zasomwe na leta ya Amerika. Ubu ni igikiwe ushobora kwiregura kwinosi, ninde ashobora kuvugira wewe Kagame akemeza ko utiba Kongo, udatwara abasirikare muri Kongo? Ni igiki ushobora nta kintu kibaho. Rero urashaka kubana ati none ngaha aho ngeze ndashaka kwiregura bikunde ntibigikunda. Ikishaka ko nigiki ni urupfu, nukuzi igihugu mukaga. Reka rero ni nusu winchi, naweza kunusu winchi yangu ya Rwanda, unaweza kunusu winchi. Kuinusuru nchi ni kuachana nayo mambo yote, ukasema kuanzia leo naachana hizo habari zote naachana nazo. Ukababwira abarongozi ba M23 washize haja muri Kongo bananga ba Ulingo babose, ukabegeranya ukabasubiza Kigali, ukababwira ati rero mwabagabo nimba mushaka ko ndabinza muri RDF ni mwinjire muri RDF, ndabahembo mushara nk'abandi, hanyuma tubivye muri ibintu. Hama desizigira kabiri nuko cyuvuga ati leta ya Kongo ni mushikira ubutaka bwayo. Desizigira gatatu nuko cyuvuga ati okay, umushana ndimigenderanire, genda muri Europe usaba imbabazi, genda muri Amerika usaba imbabazi, genda muri Canada usaba imbabazi, genda muri EAC usaba imbabazi, genda muri SADC usaba imbabazi. Ibyo byonyine nibyo bishobora gukiza u Rwanda gushika no munsi. Bitarenze uko ndabwire ingingi iva mu biganiro timu ya Kongo na timu ya Amerika barimo. Ndabwire Amerika igashika ku butegetsi bwa
Amerika igashika ku butaka bw'Igoma, ku butaka bw'Ibukavu, bwa Nord Kivu na Sud Kivu. Vision yabo sukukura bajya bemishira tuburi bujya burere gusa. Vision yabo no gukura ku butegetsi Kagame. Kuko murabwire muganga ntavura malaria, muganga ntavura diare, muganga avura virus itera malaria. Je ndafisa kanosiyo gato mu bintu bijanye n'ubuganga. Hariyo virus bita Plasmodium falciparum ku bintu bize za pathology, anatomy, santé communautaire, barabitahura ibyo bintu. Virus itera malaria niyo bavura, bavuga ko iva mu mubu, niyo bavura. Muganga ntavura malaria, avura virus itera nde malaria. Muganga ntavura gucibwamo, ntavura diare, ntavura vomisema, ntavura gucibwamo no kudahwa. Muganga avura igituma umuntu acibwamo, igituma umuntu adahwa. Nico gituma iyo umugwayi kugira ngo bamvura akire bategeza kumufata umusarani cyangwa bakamufata amaraso. Bijya ijya myanda irinzizwa muri laboratoire iyo bita Darubini, ikitanga raporo cyo bita diagnostic. Uravye hajya kuri fiche yawe ivuye muri laboratoire, usanga uvuye kwa consultant ucawinjira muri laboratoire rero mu laborante hajya cyandika ko diagnostic. Uravye hepa ashaka kwandika ko okay very intestinal 6 caries indede, okay ibyateye umuntu acibwamwo, ibyateye umuntu adahwa n'amasikarisi n'amatenia n'amamibe n'ibiki. Rero bamaze kubona toke virus yatumye ucibwamo, yatumye udahwa, ni virus kanaka, ni very intestinal. Bacha ico rero bavura, ntibavura ucibwamo, ntibavura kudahwa, baca bica ujya mugera, ijya ngwara ijya nzoka ituma ucibwamo, niyo bica. Cyo tubashaguha antivere, ijya miti bita antivere. Ubuse antivere ni miti ivura inzoka zo mu nda, yica ajya amavirus bijya inzoka zo mu nda, bwa sikarisi, bwa tenia, bwande. Ijya rero niyo miti, hariho iyo miti ni miti ivura iyo bita antivere. Iyo rero bagupimye amaraso bakabona ko uwo mugera wa malaria ufise, baca bavura uwo bica bica uwo mugera. Uwo mugera rero harico bita antimalaria. Ruba ngo ni miti yica ujya mugera wa malaria. Rero muganga ntavura malaria, ntavura gucibwa, ntavura kudahwa, avura igituma udahwa. Virus itera kudahwa, virus itera gucibwamo, virus itera malaria, ushuha, amaraso agakama mu mubiri, amazi agakama mu mubiri. Urumva ivyo nivyo muganga avura. Ni igiki gituma malaria, ni igiki gituma umuntu ashuha, ni igiki gituma umuntu acibwamo adahwa. Ico nico gituma utegeka gufata ibipimo, hanyuma Darubini laboratoire igatanga diagnostic, inyishu ivuye muri laboratoire. Urumva rero aha nico ndiko ndavugira. Rero Amerika imaze gushika ku butaka bwa Nord Kivu, bwa Sud Kivu. Urazi ko ONU yamaze kwinjiza ikibazo cha Congo muri laboratoire. Diagnostic ikaza ko virus itwera ibibazo muri Congo ari Rwanda. Muno musi muri raporo ya Geneva, ibihugu byose bya Europe, raporo bafise nuko ko Rwanda ariyo itera ibibazo muri Congo. Siya mwishinataka sitwigwaneho ni Rwanda. Uno musi Amerika, raporo iri muri Amerika, diagnostic yavuye muri laboratoire iri muri Amerika ivuga ko u Rwanda ariko rutera ibibazo muri Congo. Uno musi muri Canada nuko nyene. Uno musi muri East Africa, ibihugu byose bya East Africa, conclusion raporo ivuga ko u Rwanda ariko rutera ibibazo muri Congo. Uno musi muri diagnostic yavuye muri SADC ivuga ko u Rwanda ariko rutera ibibazo muri Congo. Isi yose uno musi ivuga ko u Rwanda ariko rutera ibibazo muri Congo. Rero Amerika niyumva ngo yaje ku butaka bwa Congo muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, ntizoza kuvura malaria cyangwa ivure gucibwamo, izovura virus itera ijya malaria, izovura virus itera ibibazo muri Congo. Virus itera ibibazo muri Congo n'u Rwanda. Niyo conclusion, niyo diagnostic uno musi iri affiché au niveau mondial ku Rwanda ariyo virus itera ibibazo muri Congo. Urabwire rero Amerika niyaza ntiwibaze ngo azowaje kwataka M23, azowaje kwataka virus
u Rwanda vision ahejeje kubirukana bajya abantu bajya babishira atatu bajya batugwaniho amaze kubirukana ku butaka bw'u Rwanda ku butaka bwa Congo Prito azoca yinjira muri azoca gukuraho kujya kuyiho Gaddafi kandi murabwira amaze gukuraho Amerika ko akora amaze gukuraho atashiraho bashaka Kagame azogukuraho amaze gukuraho ashireho president ashaka akora ivyo ashaka niko yabigenjeje kwa Gaddafi yaramukuyeho Gaddafi aca hariho umujene umwe yari muri Amerika sinzi niyo bamukuye Amerika baciye bamuzana ni wari ku butegetsi ni watwara Libya uno muzi wo muri Libya umwara wo muri Libya ubu ni watwara Libya Amerika baciye binjira barabwira amasezerano keke jero ndagushize kuba umupresident wo muri Libya shaka ibi nibi ubirenze nzokukura no muri Iraq byagenze uko nyine bamaze kumukuraho Saddam baciye bashiraho president wabo nje tubona Amerika na Iraq bafitanye imigenderanire myiza Amerika na Libya bafitanye imigenderanire myiza kuko uhari yaje president hari akora ibyo Amerika ishaka urabwira Gaddafi na Kagame Amerika izogukuraho amishireho president akora ibyo Amerika ishaka president yubaha imbibe z'ababanyi yubaha imbibe za Tanzania yubaha imbibe z'u Uganda yubaha imbibe z'u Burundi yubaha imbibe za Congo avuga ati abana babanyi reka tubane twubahane mbumbwe n'ivyanje nabo babumbwe n'ivyabo president azubaka urukundo hagati yiwe n'ababanyi uwo niwo president Amerika izoshira ku butaka bwa Congo izi zari impano ndiko ndaguhamagara frere zigufashe Kagame ntabwo aho ndagufitiye ibi izi mpano ndakiziguha ku nyungu y'abanyarwanda n'ababanyi sishaka ko binjira mu kaga uko winjiza mu kaga hakujya Gaddafi yinjiye mu kaga bari Libya hakujya Saddam yinjiye mu kaga bari Iraq sinshaka ko winjiza mu kaga hakujya Zimbabwe yinjiye mu kaga sinshaka ko Rwanda rwinjira mu kaga dufise abagenzi mu Rwanda ntidushaka ko Rwanda rwinjiza mu kaga Kagame ntidushaka ko Rwanda rwinjiza mu kaga ngo abene gihugu bamoko yose arabahuta arabatutsi bose ako kaga kazobashikira rero bose bacumva ino audio baguhanura bakugabisha mbere bishobotse abene igihugu bafata ingingo ko nibo bene igihugu ariko naguhaye strategy y'ukuntu ushobora kumaguheza bino bibanzo ukishikana ugakura bajya baroberi washize muri ko ukabakurayo bose ukabasubiza mu Rwanda nyine uzoja kubashira mu gisirikare cy'u Rwanda biragusha hamukajya gusaba imbabazi biciye ku mukishanga ngibigenderanye ugasaba imbabazi muri Europe ugasaba imbabazi muri Amerika muri Canada ugasaba imbabazi muri SADC ugasaba imbabazi muri EAC ugasaba imbabazi ibyo nyine nicyo bishobora kugukiza okay sava kiganiro kigushikire wewe Kagame n'abanyarwanda kibashikire nabo bose bakunda u Rwanda kibashikire mu muhanure Kagame mu mushikeho ibibazo byimirije gushikira u Rwanda ivyoroshe mugiye kubibona buno buhanuzi ndiko daha Kagame ni impano ndiko daha Kagame ibibazo bigiye gushikira u Rwanda bigiye koroha kandi muzobibona kandi muzokwibuka ngo hari umugabo yigeze kuvuga muzonyibuka okay sava